Amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media uri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko amana nawe. Kuri mikuru kuri na Beni, ikinyamakuru naco ni Irebe Media. Amakuru atameze neza nuko inyubakwa yo kwa Adams iriko irasha. Kwa Adams hariko harasha ni nyubakwa y'ubudandaji mu gisagara ca Bujumbura, abenshi bazi ku izina ryo kwa Adams Trending muri quartier Asiatique yadutsemwo umuriro kano kanya. Uwo muriro atawuramenya icawuteye, ukaba wadutse mu masaha ya saa 3:30 z'ijoro 21h30. Muri kano kanya igipolisi kijejwe gukinga impanuka camaze kuhashika, bakaba bariko baragerageza kuzimya uwo muriro bakoresheje ikiduga gitera amazi. Ico twosaba nuko Imana yodufasha ntihagire uhasiga ubuzima, kandi turizera yuko Imana ikunda Barundi, ikaba ikunda n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turizera neza na neza yuko atawuza kuhasiga ubuzima. Ibizakurikira mu nyuma turaza kubibahereza, ni kuri Irebe Media. Gumana na Irebe Media.
Tena nafasi nyingi.